ibintu biriko birabona munsi mwisi bisa nkuko hariko haragaruka intambara y'ubutita. Tugiye kubiraba Ubushinwa ukuntu bukora umaze kuba umwansi wa Amerika Ubushinwa buca bukwataka nawe ngo kugira umukunzi. Twarabonye ingene Ubushinwa bwari bwamaze gushinga imizi muri Venezuela mugora urabona ko Amerika isubiye kwivyukiranya. Donald Trump aravuga ati ibi ntibizosubira. Nta gihugu cyo ku mugabane wa Aziya kizosubira kuza gukontrola ibihugu byo ku mugabane wa Amerika. Ubushinwa na Amerika basa nk'abahanganye mu bijanye no kuvuga n'ubutunzi. Mu gihe Amerika yorera amaboko cigasamara na gatoya mu minsi izashobora kugera aho Amerika ishobora kwisanga Ubushinwa bwo bwiganzira kugenzura uwo muhora wa Panama bitewe n'iki bitewe n'umurindi uremereye umurindi munini w'Ubushinwa mu bijanye n'ubwego mu budandaje. Nubwo mu bisanze mu bijanye no gushikana ibidandazwa kure Ubushinwa bisa nkaho bwamaze gufata ikibanza ca mbere gusa nkaho bwamaze gusiga ibindi bihugu byinshi mu bijanye no gushikana ibidandazwa kure bijanye n'inzira z'ubudandaje. Twarabibonye yuko nibi biriko bibira muri Iran harimo ibintu novuga akantu utumenyetso twagere forward ko gushaka igihugu nikinsumbe muri ibi ego cyane ego n'Ubushinwa burahungukira cyane kubera iki nukuvuga ko bafise umurindi w'ibidandazwa kandi bishika misi yose. Biragoye no musi nk'akarongo nga mu Burundi kubona novuga telefone, kubona intebe ya plastike, kubona imeza yakorewe muri Amerika. Ibi biragoye mugabo kubona ikintu cyavuye mu Bushinwa n'isahani urayibona. Iki ni cyerekana rero ububasha Ubushinwa bufise mu bice bya commerce mondial buje no gushikana ibidandazwa kure. Ego nkamwe byoshika kandi bikaba ntubona ko abantu bava bisanga mu iduga y'ibiciro canke muri bimwe twisanga mu gihe Hormuz yuga. Aho rero umuhora wa Panama utandukanira cyane n'umuhora wa Hormuz. Mu gihe uyu muhora wa Panama wabamwe imvururu ku buryo byoba nk'uko biri muri Hormuz ku buryo ugira barawugaye hakaba nk'igihugu bavuga ati turabrotse uzi umuntu yagira ingorane. Nivyo tugiye turabe ingene no mvuga Amerika no munsi irikire influence canke iriko irosha leta ya Panama kugabanya ububasha Ubushinwa bufise kuri muhora. Ego nivyo tugira turabe. Inyuma y'umuhora Hormuz turi kurakora neza hari uwundi muhora novuga umariye akamaro urudandazwa rw'isi. Uwo muhora nawo witwa Panama. Umuhora Panama uhuza bahari Atlantique hamwe na Pacifique. Muri iyi minsi uwo muhora uri kurashaka kuvyura novuga injyana hagati y'ibihangange bibiri novuga ibihugu biriko birababanwa mu bijanye n'iterambere canke n'ubutunzi ari byo Ubushinwa hamwe na Amerika. Amerika yagiriza Ubushinwa yuko bushaka kwigarurira uwo muhora canke novuga gushaka kugira ijambo ryinshi kuri uwo muhora. Ubushinwa nabwo bugashaka kubihakana bukavuga yuko ahubwo Amerika irishaka kwinjirira Panama kuko uwo muhora novuga usanzwe kontrolwa n'igihugu ca Panama. Hamwe izo njyane zokomera canke zobandanya n'uruhombo runini kw'isi mu bijanye n'urudandazwa kuko havuye Hormuz novuga yuko Panama nayo ariyo ifitiye akamaro kanini mu bijanye n'urudandazwa. Muri kino kiganiro rero tuza kuraba akamaro ka Panama n'abantu benshi uwo muhora novuga yuko batari bawuzi ce batari bwawumve. Umunsi tuza kuraba akamaro k'iyo Panama uwo muhora wa Panama mbega umariye iki isi narirya Hormuz itari kirakora neza kandi ariyo yari camwo ibijanye na petrole na gaze bikontora n'isi yose. Tuza kuraba kandi mbega hamwe izo njyane zoba nizihe mpinduka canke nibihe bintu byohava biba bikaza gukwegera novuga injyane zigahava zitandukira n'isi yose. Ivyo vyose nido muri kino kiganiro. Nitwa Christabella Munezero aha ni kuri Parole Cash Media tubitse ko ari bya biganiro twama tubashikiriza jewe na mugenzanje Patrick Rosage atanga imana. Turabahaye ikaze. Nkuko nariko ndabivuga mu ntangamarara niko mvuga ko umunsi tuza kurabira hamwe uwundi muhora uri kurafasha novuga kandi umuhora isi yari isigaye ari iriko iraraba kuko ni wo wari usigaye uri kurakora cyane inyuma yaho Hormuz itanguye kudakora neza bivanye n'injyane ziri hagati ya Amerika na Iran. Rero nkuko nari nababariye tuza kurabira hamwe akamaro k'uwo muhora abatawuzi uwo muhora ukora gute urihe umeze gute. Patrick twofasha ariko baradukurikirana mu kubabwira kwanza Panama babanze bayimenye hama turabe kwika Ubushinwa
na Amerika biko bishaka gupfa Panama. Urakoze cyane Christabella. Umuhora wa Panama nk'uko bivuze nicyo kimwe n'umuhora wa Hormuz, kuko n'umuhora wa Hormuz tumenye benshi tumenye kubera intambara ya Amerika Amerika na Iran. Rero n'umuhora wa Panama yego hari benshi bawuzi, hari nk'abagiye babyiga mu ishuri mu bijyanye n'imiterere y'isi geography, bariga Isthme de Panama, bakiga Isthme de Suez, twariga Detroit de Gibraltar. Kugira rero dutahure umuhora wa Panama tubone novuga n'akamaro kawo mu butunzi bw'isi, tubaze turabe mbega amateka uyu muhora ni bwoko ki, nuwo kuva ryari. Hano abashakashatsi bagerageza kwerekana ko novuga umuhora wa Panama atari uno munsi, n'umuhora novuga ivyumviro byo canke imigambi yo kubaka umuhora ni imigambi ya kera cyane, novuga ni projet yari ishaje cyane kubera ko batwereka ko ari umugambi watanguye kuva mu kinjana ca 16. Aha novuga niho novuga aba explorateur canke abahinga bajije novuga kwiga canke kumenya uko ibindi bihugu biba bimeze. Aba ba explorateur bagiye cyane cyane baba Espanyol nibo bagiye biyumvira ubuvumbuzi bakora ingene mu rugendo rwabo baza baroroherwa. Mugabo novuga icyumviro nyezina cyo kugira umuhoro utangure kubakwa, kugira novuga ibikorwa bije mu ngiro vyaciye novuga bija mu ngiro neza na neza, bitangura kuva mu mwaka wa 1880 gushika mu mwaka wa 1889. Ni ibikorwa rero byari biyobowe novuga byari ko bikorwa n'abafaransa cyane cyane witwa Ferdinand de Lesseps, nk'umuhinga mu bijyanye n'ibi bintu byo kwimba imihora, kuko ni nawe yararongoye novuga chantier canke umugambi wo kwimba umuhora wa Suez. Ni inzira ihuza umugabane wa Afrika n'umugabane wa Aziya, ubuseruko bwo hagati. Nuvuga ko rero uyu mugambi w'abafaransa waratanguye mugabo ntibawushize mu ngiro, bitewe nuko muri kano karere harageze igihe haraba ibiza vya malaria vyagiye vyica abakozi benshi. Ico gihe umugambi ucurahagarara. Umugambi rero wagiye kuvyuka gushika ugere ku musozo uvuguruwe n'abanyamerika hari kuva 1904 gushika 1914. Nikuvuga 1903 niho leta z'ubumwe za Amerika zashigikiye novuga zafasha zagiraniye amasezerano no gukorana n'igihugu ca Panama. Amasezerano yashingiye ku gufasha Panama kwikukira ubwa mbere, kubera ko Panama novuga yari ikiri mu kwaca kwa Colombia. Uku gufasha rero Panama kwikukira no kwiganzura Colombia, nuvuga mu masezerano bagiraniye hagati turabafasha kwikura ko Colombia, mugabo mutwemerere ko twimba donc batashira mu ngiro iyi projet yo kwimba umuhora wa Panama ucuja mu ngiro. Ico gihe baravyemeye, novuga Isthme de Panama canke Canal de Panama ibirabaye kuva ico gihe, kubera ko hano bashakashatsi batwereka ko kuva ku itariki 15 ndamukiza novuga umuhora Panama ariho watanguye gukora icese gushika no munsi. Mbega umuhora Panama ufise akamaro kangana gute ku butunzi bw'isi nk'uko abajiji? Mu bijyanye n'akamaro novuga mu by'ubutunzi uyu muhora wa Panama umariye isi, abashakashatsi berekana ko ubundi umuhora wa Panama ucamwo ibice 5% by'ibidandazwa by'isi yose. Ndi kuvuga ibice 5% by'ibidandazwa byose, novuga ibidandazwa byose byo mu isi, ibice 5% bica mu uyu muhora. Mugabo n'umwe ko kuba nkuko babivuze uyu muhora wo uhuza inyanja zibiri zikomeye, inyanja ya Atlantique n'inyanja ya Pacifique. Ndi kuvuga niki cerekana rero ububasha novuga akamaro kanini novuga kuyu muhora, kubera ko tuvuze inyanja ya Pacifique twumva leta z'ubumwe za Amerika, tugaca twumva kandi n'ibihugu bya Aziya. Tuvuze inyanja ya Atlantique cya twumva Afrika, tugaca twumva n'umugabane wa Buraya.
ndakuvuga ko aho hose cyumva ko kuvuga ni yasi Ego. ni hafi ya makontinent ego cyo dusanga ibidandazwa mu gihe biriko biraca mu mazi iyo umuhoro uba udahari ibidandazwa biza kuzunguruka Amerika y'epfo no donc ni la kursi irorosha oriyo kuzunguruka Amerika y'epfo yaciba nka kursi muga yaje korosha novuga uruja n'uruza rw'ivyo bidandazwa ego cyane gose kubera ko abahinga berekana ko iyo umuhoro uba udahari novuga ibidandazwa biba birinda guca novuga kumanuka kuzunguruka Amerika y'epfo ku birometero novuga birenga ibihumbi 15 no kuvuga ko kuba ibidandazwa rero byorinze kumara iminsi n'iminsi biriko birazunguruka byo bishobora guca gushika aho byari gushika no kuvuga ko nikicerekanira akamaro kanini kari kuyu novuga kuyu muhora wa Panama batwereka ko leta z'ubumwe za Amerika ubwazo zisa nkuko ari mu bihugu novuga bigenzura canke bikoresha cane uyu muhora bitewe nuko leta z'ubumwe za Amerika zihariye ibice 40% ego by'ibidandazwa bica mu uyu muhora mbega none kuba Amerika kirashaka kumenasa Ubushinwa canke iri kirashaka gutera ubwoba canke iri kirashaka gutangira ko Ubushinwa bwoba ari bwo mengo buganya cane muri umuhora mbega si kubera novuga Amerika ariyo yafashije ishirwa mu ngiro ry'uwo muhora canke ni kwa kundi ari ibihugu bibiri biri en concurrence mu bijanye n'ubutunzi no kuvuga ko turabona yuko ubwa mbere Ubushinwa na Amerika basa nk'abahanganye mu bijanye novuga n'ubutunzi uno munsi rero Ubushinwa buriko burubaka novuga projet nini novuga yitwa les routes de la soie n'umugambi w'ubudandaji uzoba uhuza novuga impande zose zigize isi mugabo kabari umugambi w'ubudandaji bw'Ubushinwa azoba ari umugambi wo gushikana ibidandazwa by'Ubushinwa kure ego kure hashoboka novuga uno munsi basa nk'abariko barawuvugurura kugira bagarukane novuga uwo mugambi udoshobora kunovuga hazoshobora guca ivyo bidandazwa ego by'Ubushinwa uno bose rero kuba ko Amerika amakengo bwa mbere ho ifise nuko itinya ko uyu muhora Panama wosa nkuza gufasha cyane mwishigwa mu ngiro ry'iyi projet nini y'Ubushinwa y'inzira y'ubudandaji ni kuvuga ko rero kandi Abashinwa hano barerekana yuko bari basanzwe banafise novuga ijambo muri kano karere inganda zo mu Bushinwa zagiye novuga zishinga imizi muri kano karere ziriyubaka mu bivuko bihanirana n'uyu muhora nk'ikivuko ca Cristobal n'ikivuko ca Balboa hano kuvuga ko bashaka kwerekana ko mu gihe Amerika yorera amaboko cigasamara na gatoya mu minsi izashobora kugera aho Amerika ishobora kwisanga Ubushinwa bwo bwiganzira kugenzura uwo muhora wa Panama bitewe n'iki bitewe n'umurindi uremereye umurindi munini w'Ubushinwa mu bijanye n'ubwego mu budandaje ibire byoshobora gutuma ni nk'ibi twabonye n'uyu muhora wa Hormuz igitigiri kiri cy'ibidandazwa bigiye mu Bushinwa nubwo mu bisanzwe mu bijanye no gushikana ibidandazwa kure Ubushinwa bisa nkaho bwamaze gufata ikibanza ca mbere gusa nkaho bwamaze gusiga ibindi bihugu byinshi mu bijanye no gushikana ibidandazwa kure bijanye n'inzira z'ubudandaje ibi rero no kuvuga ko Amerika irabibona nayo barabona ati taba abantu hamwe twosamara gatoya yego two kwisanga kubera ko turumva yuko ubwa mbere umuhora wubatswe ku masezerano y'igihugu ca Panama na leta z'ubumwe za Amerika ni ukuvuga ko rero nubwo atari mu buryo buboneka mu buryo buhishije Amerika irafise ububasha ku muhora ni ukuvuga ko nivyo tugiye turabe ingene novuga Amerika uno munsi iriko influence canke iriko irosha leta ya Panama kugabanya ububasha Ubushinwa bufise kwimuhora ego nivyo tugira turabe novuga ingene umugambi wa Amerika aho ugeze wo kwaka cyo kugabanya ububasha Ubushinwa bufise mu muhora kubera ko nanyene abashakashatsi baravyemeza yuko novuga leta ya Panama isa n'iriki yashigikira irikirumvira cane Amerika gusumvye ko yokumvira Ubushinwa kandi tubutse yuko muri uwo muhora abariko baraganya cane cyabahungukira cyane ni n'Ubushinwa Ubushinwa burahungukira cyane kubera iki
nukuvuga ko bafise umurindi w'ibidandazwa kandi bishika misi yose biragoye no musi nk'akarongo ngaha mu Burundi kubona novuga telefone, kubona intebe ya plastike, kubona imeza yakorewe muri Amerika. Ibi biragoye mugabo kubona ikintu cyavuye mu Bushinwa n'isahani urayibona. Iki ni cyerekana rero ububasha Ubushinwa bufise mu bice bya commerce mondial buje no gushikana ibidandazwa kuri. Nuvuga ko Abashinwa ubundi bariko barinvestisa cyane mu ibi bintu bya muri projet ya nouvelle route de la soie, iyi nzira nshasha y'ubudandaji kandi izobikomeye. Reka turabe novuga aho umugambi wo kwaka ububasha Ubushinwa kumuhora aho uwo mugambi ugeze. Kwa umuntu ashobora kwibaza mbega ibintu Amerika, uyu mugambi wa Amerika uzoja mu ngiro, bizoshoboka ko Ubushinwa bwakwa ububasha? Nivyo tugira turabe novuga aho bigeze. Ni kuvuga hano ubwa mbere batwereka ko ikintu ca mbere novuga cabanje gukogwa harabaye novuga ukunyinyana hagati ya leta novuga leta ya Panama n'Ubushinwa. Ukunyinyana byatewe nuko sentare nkuru ya Panama muri nzero umwaka nyene turimo 2026 ico gihe yarafashe ingingo yo kwaka novuga gusa nko kwirukana rumwe mu nganda zikomeye zo mu Bushinwa, uruganda rukomoka muri Hong Kong rwitwa CK Hutchison. Uru ruganda no kuvuga ko n'uruganda rumaze imyaka irenga 25 novuga rugenzura ibidandazwa muri vya bivuko bibiri twavuga Balboa na Cristobal. Uru ruganda kwakwa ububasha rwari rufise kubi bivuko vyasa nkuko batse ububasha Ubushinwa. Ibi vyatumye novuga uburemere canke ububasha izi nganda z'Abashinwa zari zifise mu mwaka karere novuga ko uyumuhora gace bugabanuka kubera ko bisa nkaho yaciba iturufu yegukiye Abanyamerika. Ibire byanatumye novuga ububasha novuga Ubushinwa bwari ko buragira bugenda bugabanuka kubera ko ikindi naco nuko Amerika yacifinana bisa nkuko Amerika yaciye yifatira mu minwe novuga ibijanye n'umutekano muga mu buryo butari direct kubera ko babicishije novuga mu ruganda kabuhariwe novuga mu ruganda kariwe gwitwa Black Rock. Nuvuga ko ibi vyaratumye novuga ko narinda bivuze ububasha inganda z'Ubushinwa zari zifise mu kuyumuhora bugenda bugabanuka buhoro. Ego nico cyatumye novuga Panama yaciye yikuramo icesi iravuga ati jewe ndavuye muri uwo mugambi w'Abashinwa, ndikuye mu mugambi w'Abashinwa wo kubaka inzira y'ubudandaji nshasha bimwe navuga ya nouvelle route de la soie. Nuvuga ko Panama yaciye yikuramwo novuga ikisa nk'isubiye novuga kwegukira Amerika. Tugiye kubiraba Ubushinwa ukuntu bukora umaze kuba umwansi wa Amerika, Ubushinwa buca bukwataka nawe ngo kugira umukunzi. Ego cyane kubera iki Ubushinwa ngene bwajisa bwo buraraba bwo ati hano hantu turafise ico twokurayo. Ego hano hantu hariyo potentiel. Mugabo babona ko hariyo potentiel iwawe muga kabona ariko uko utari gushaka yuko iyo potentiel iba exploiter n'abandi bantu novuga bayikoresha uko udashaka. Ubushinwa buca bubuza bukagupropose bakakora ingene mushobora gukorana mwese mukunguka. Ibi nivyo rero Ubushinwa bwagiye bupropose namwe ibihugu twarabonye ingene Ubushinwa bwari bwamaze gushinga imizi muri Venezuela mugorana ko Amerika isubiye kwivyukiranya. Donald Trump aravuga ati ibi ntibizosubira, nta gihugu cyo ku mugabane wa Aziya kizosubira kuza gukontrola ibihugu byo ku mugabane wa Amerika. Ego cyane Patrick, twarabonye ingaruka zabaye igihe Hormuz yugara cyane gose igihe hatangura injyana. Turabonye yuko option ya kabiri isi yari ifise mu bijanye n'ubudandaji yari Panama. Kandi Panama nayo urabona yuko Amerika itanguye kugabisha Ubushinwa, itanguye ati Ubushinwa nako Amerika kandi yatanguye kuvuga ati hamwe Ubushinwa bwo yatanguye gusa nk'itanga Gasopo. Ati hazohava haba ingaruka mbi kandi amakimbirane ndo nk'injyane mu bijanye n'ubudandaji kandi bikaca biza kwa affectise. Mbega nkamwe byoshika kandi bikaba ntubona ko abantu bava bisanga mu iduga y'ibiciro canke muri bimwe twisanga mu gihe Hormuz yuga. Urakoze cyane Christabella kwico kibazo. Aho rero umuhora wa Panama utandukanira cyane n'umuhora wa Hormuz.
n'ahantu hamwe hano abahinga berekana ko mu gihe uyu muhora wa Panama wabamo imvururu ku buryo vyoba nk'uku biri muri Hormuz ku buryo ugira barawugaye hakaba nk'igihugu bavuga ati turabrotse uzi umuntu yogira ingorane Trump leta zumwe za Amerika aho nyene doca novuga ndabivuga gute niyo mpamvu ruwa Amerika ishobora gukora ibishoka iriko ikora ibishoka byose kugira ngo novuga ari gumana novuga ububasha kubera iki mu gihe uyu muhora bavuga ati kuvubu uyu muhora ntusubira kurengana ingaruka mbi za mbere zikomeye uwa mbere yogira ingorane nini ni leta zumwe za Amerika twavuze aho unovuga ibidandazwa bigenda bizunguruka twamenye ko ibidandazwa byahora bishobora kuba byo kwinjira rimwe na rimwe kuko si Amerika gusa na Canada ndavuga novuga igice ca Amerika ya ruguru Mexique Canada novuga na leta zumwe za Amerika ibi nivyo bihugu byoshobora kugira ingaruka mbi zikomeye mu bijyanye n'uby'ubutunzi mu gihe uyu muhora wojamo imvururu nk'iziriko zibera muri Hormuz ego nk'uko twatanguye tubivuga ni ibintu by'imihora biguma byaduka novuga n'injyane ziguma ziza nuvuga ko ninaguciriyemwo ni kuvuga ko ibintu biri kubera buno munsi mwisi bisa nk'uko hariko haragaruka intambara y'ubutita ego hariko haraza intambara y'ubutita gere fluade mu by'ubutunzi gere fluade mu byo kunyinyana mu by'ubutunzi mugabo no munsi ni intambara isa niya ihinduki novuga niya hinduye amerekezo kubera kuno munsi ni intambara isa niko ihanganisha hagati ya leta zumwe za Amerika n'Ubushinwa mu gihe mu myaka iheze intambara y'ubutita tuzi yabayeho yari y'Uburusiya n'ibihugu byari novuga biyihetseko byihetse ku Burusiya hamwe na leta zumwe za Amerika n'ibihugu vya Burayi twarabibonye yuko nibi biriko bibira muri Iran harimo ibintu novuga akantu utumenyetso twagere fuwadi ko gushaka igihugu nikisumbe muri ibi ego cyane ego kuko twarabonye yego kumura Hormuz bwa mbere ubeshejeho cyane cyagiriye akamaro kanini Ubushinwa n'ibindi bihugu novuga byo muri Aziya y'Epfo mugabo tugaca tubona ko ku ruhande rwa Panama naho uyu muhora nawe ufitiye akamaro kanini Amerika ndikuvuga Amerika niri kishaka kuza gutanga gasopo ni nkuko Ubushinwa bwovuga ati jewe ndashaka kureka gucisha ibintu ngaha muri Panama gace ndabicisha ubwo usanga ari wacu yagira ingorane Ubushinwa nabwo ari bwo kwanya kuko rega urabukira mugabo okazu hamwe bovuga ati uraretse kurengana uwohomba cyane si Ubushinwa bwo bwocisha n'ahandi nivyo ego bwocisha n'ahandi ego cyane ego tubibutse yuko ari kuri Pango Cash Media ni bigano twama tubashikiriza imisi yose tubasaba amada mudushigikira mugire s'abonner mu partager mu commenter yamari jewe Christabella Munezero namandi kumwe na mugenzanje Patrick Rosage atanga imana naho gutaha murakoze